BAAHO oye! Oye! Mwangaza wa upendo oye! Oye! Burundian youth oye! Oye! Congolese youth oye! Oye! Rwandese youth oye! Oye! Great Lakes region of Africa oye! Aha turi muri leta zunze ubumwe za Amerika, neza na neza muri Arizona, aho ishirahamwe BAAHO rihurikiyemwo abarundi baba muri ico gihugu bagiye hamwe mu ntumbero yo gufasha abarundi bashasha gutahura neza ingene bashobora kubaho muri ico gihugu. Ryaramutse ritanga impamyabushobozi kubakurikiranye inyigisho zatunganijwe n'iryo shirahamwe kumwe na kaminuza Arizona State University. Jiringiriye umwe mu batunganije inyigisho arasigura impapuro z'umutsindo zari zihejeje gutangwa n'akamaro kazo. Izi diplome baronse ni programme tumaze imyaka 4 dukorana na ASU yo gufasha abavyeyi n'abanyeshuri kumenya ukugene bitegurira kaminuza cane cyane mu nzego zo kwiga ubumenyi bw'ubuhinga kaminuza bwa none. Izi programme zitwa STEM mu ncamake, arizo iyo STEM ni ncamake y'amajambo science, technology, mathematics and engineering. Ubufasha twari twaronse bwa ishirahamwe ryitwa NSF, National Science Foundation yi Washington, yari yaduhaye ku myaka 4. Tuzogerageza kugira na ASU nivyo turiko turaganira, tugiri iyindi ukundi gusaba, twizere yuko hazoshobora kuboneka ubundi buryo n'ahandi iyo myaka 4 ubonye turayirangije. Umupfasoni Jeanne Nizigiyimana umwe mu bagize inama nyobozi yemeza ko izo mpamyabushobozi baronse zifise akamaro kadasanzwe. Uyu mutsindo urahambaye kuko nasanze ivyanditswe ngaha bibaha uburenganzira bwo kuja mu college, hanyuma bakabaha n'ikete ryo kubavugira, ikete bita recommendation letter, basinye yuko babarekuriye kwinjira mu college kubera bakurikiranye ibi vyigwa. Murumva n'ibintu bihambaye cyane. Ubu muri computer ya Arizona State University barabafise amazina, nico gituma muronka amadiplome y'ukuri. Ibi ivyigwa bitanga amadiplome y'intango yerekana ko mwateguwe. Rero birahambaye. Rero diplome turazibahaye, mwarakoze, twarabaherekeje, namwe mujejwe guherekeza neza abana banyu. Bamwe mu bavyeyi bakurikiranye izo nyigisho zabaho bafatanije na kaminuza ASU barerekana ico bungutse mu bijanye n'intunganyo yo kwiga muri ico gihugu n'ingene bashobora gufasha abana babo. Twatahukiwe neza, twabonye neza ukuntu bimeze, turashobora guhanura abana bacu ku bwa mbere tuvugishije ukuri twatubizi byinshi. Ubu rero turazigene habikorwa, dushobora guhanura abana n'abana nabo nyene batahukiwe nabo nyene barabizi. Ikindi abavyeyi bavuga ko bungutse ni ingene bashobora kuronka uburyo bwo kuriha amashuri y'abana bitabagoye. Batahuye no kumenya aho amafaranga yo kwiga y'abana ashobora kuva bitagoranye, kuko baduhaye inyigisho nyinshi zaho dushobora kudodora, bakatwumviriza, bakadufasha, hanyuma bakongera bakaba banatumenyesheje, baduhaye garanti yuko state yatumenye, ituzi, izoduha imfashanyo mu gihe bikenewe. Oriana Aubry ni umwe mu bana bakurikiranye izo nyigisho, yemeza ko uwo munsi yashoboye kumenya ico yifuza kuba muri kazoza n'ivyo azokwiga kugira abishikeko. Sinari nzi amakuru nzofata ko ndi mushasha ngaha, kandi sinari nzi ikintu ushaka gukora dans le futur, gusa ubu ndabizi. Baradusiguriye ibintu, ubuzi bushobora kumera neza kuri twebwe, amahera, baratukinforma. Ubu ndazi ikintu ushaka kuba, kandi azi n'amakuru nzofata bijanye n'ivyo. Uretse abo bana n'abavyeyi bakurikiranye izo nyigisho bigiriye inama yo gusubira kwiga.
igitangaje nuko twasanze nako tubikeneye ahubwo nako tukumva umengo twasubira ku ishuri urumva ivyo ntivyaba sinubango n'umwana yabaye umuvyeyi cyangwa umuvyeyi yabaye umwana ariko twese turakeneye twese twabonye ko bikenewe ko dusubira ku ishuri natwe tukiga kugira dutere imbere mu vyumviro. Association ya BAAHO na Yesu Mungu azidi kuatia juu tena juu zaidi, wametufungua macho. Bongo wetu ulikuwa umeshakuwa chini zaidi, sasa hivi tumekuwa juu. Hata mimi nasikia nataka kusoma. Abo bavyeyi co kimwe n'abana bahamagarira abandi bavyeyi n'abana gukurikirana izo nyigisho kuko kubwabo zidasanzwe. Wazazi wote napiga ngoma kabisa, wote waje wahudhurie haya mafundisho. Akajambo kanyuma noha ugaruka nuko ibintu byadufashije gose kandi nabo ngene bategerezwa kubizamwo. Baratuzaniye abantu ama exemple y'abantu b'abarundi, abahwande, abakongole, baba docteur, abantu batwa aba pilote, vraiment mu buzima babishoboye. Natwe biratwankuhaje, turabona yuko natwe twabishoboye kuko nabo ngene babishoboye. Ya ibyo byaraduhaye courage gose, biratwankuhaje to think boldly and act good. I just want to say thank you for the program. Byaradufashije gose nko kubona twega turi bashasha ngaha tutaba tuzi ibintu, byadufashije gose. Abavyeyi bose bafise abana biga mu ishuri yisumbuye ko bakwiye kuza gukurikirana izi nyigisho, ni inyigisho zitanavuna kuko tuza ku munsi wa gatandatu gusa, ntibatugora n'amasaha nk'atatu ane bakurikirana izo nyigisho, hanyuma akaba ari amasaha meza ku bavyeyi kumbure no ku bana kuko ico gihe abana ku wa gatandatu ntibiga, basanzwe batiga, turazanana tukicarana tukamara akanya turi kumwe bariko baratwigisha baduha impanuro z'ico kaminuza imaze, n'ingene twoyikurikirana, n'ingene abana bokurikirana ya kaminuza. Kabaye n'akaryo gakomeye ko kugira babone ko hariho abandi bana biga kaminuza, baraje kutuvugisha bagatanga impanuro, tukababaza ibibazo, abana bacu bakababaza ibibazo kugira ngo bashire ubwoba, bamenye ko kaminuza ari bisanzwe, bazoja mu ishuri bagaba bafise abavyeyi bandi babakira n'abigisha b'abarezi babakunda. Na Juringiriye aratera intege umuntu wese ashaka kwiga kuko bitaraba imyaka. Abavyeyi baratubariye benshi muri abo bari muri ivyo vyigwa yuko nabone baryohewe kubimenya, bati iyo twabimenye kare na twebwe tuba twarabikoze, ariko twarabateye intege turabwira ko nuba atari kera nk'ibyo kwapurika gusaba ubufasha bwo kugira bige. Ino nta myaka yo kwiga ihari ngo uti nararenze narakuze, igihe cyose ushaka kwiga uriga, kandi nabo ubunyi barazi ukugene bazotera intege abana babo kugira ngo bashobore kwiga neza amashuri, batore ayazobagirira akamaro yo kwinjira muri kaminuza.